bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivana naho uherereye cyangwa se biravana n'amasaha uriko urakurikiranaho kino kiganiro cacu. Nizera yuko mumeze neza nanje ndaho ndashima Imana. So kuri micro nk'ibisanzwe ni Brenda Kajol. No musi rero muri BDUSA turi kumwe n'umutumire umuraperi atavyorosha bikora neza nawe si ubundi ni R9 baby. So reka narabarambira cyane tumuhe kaze muri BDUSA, tumuhe n'umwanya kugira ngo aramutse abakunzi biwe n'abakunzi ba BDUSA. R9 Yo, yo, turakakiriye muri BDUSA. asante sana. Amangiye ko ndamutsa n'abakunzi ba BDUSA. Yakari yindi TV. Ako ndiheruka ari muri Dranvo waravuye. Tuguma twiruka n'ubuzima. Baguma mweruka murapita pita. Turabita. Okay. Bavuga ngo nyimba ngo vomera dusinuzi uzoka bavuga. Okay, let's get it. Yeah, hello my people, it's your boy Elnan Baby, the gangster rapper, aka the romantic boy, the king of trap, Mr. Nonstop, yeah. Ivyo bintu vyose numvisemo romantike gusa na R9 baby. Subiriramwo twumva. Yeah, hello my people, it's your boy Elnan Baby, the gangster rapper, aka the romantic boy, aka the king of trap, aka Mr. Nonstop, yeah. Yeah. R9 uramutse neza. Fresh, Jezebel's fresh. Je ndabona sagaseseshwa rumuri wabere. Asante sana. R9 tukunze nk'umuhaperi atari karavyorosha. Hari indirimbo yawe uheruka gusohora wise DORIMBOGO. Turavye indirimbo refre yayo wakoresheje rirya jwi nyene rya Vava Vanessa yaririmbye DORIMBOGO yo mu Rwanda. So iyi ndirimbo DORIMBOGO turabona neza yuko abarundi batari bake bako barayisubiramo. Mwayishimye iki kubera iki muguma mwisubiramo nka wewe R9 wayikundiye iki? So firstly nco navuga so ko nesubiyemwo jana navuga ko ari challenge jana navuga ko ari challenge donc nyene nkatwe nk'aba artist tonya challenge je tureka kuyikora turekorerako yeah donc nanje naca bati bon niko ari challenge reka ndayikorereko kandi yakorere ko ndazi bizogenda fresh kandi narabonye yaragenze fresh kandi yarakiriwe neza kandi ndabishima sana. Yarakiriwe neza ni indirimbo novuga yuko no mu majuzi iragerageza par rapport y'izindi ndirimbo ziwawe zimaze kuja ku rubuga rwa YouTube. So urashobora basi kuturirimbira gato kuri rya ndirimbo DORIMBOGO? Nta kibazo. Kabukora neza nakoraga success cyose wera so god kandi biratesa nakade gishesha nkakora gutamye byika mu gatondo rondera cukora amaderi mashi arugiye sana rondera oronka byose ni mu mutwe bisaba gushaka kandi decourage shiramwe n'ingumvu kandi uzoshika shiramwe ndumwete hamwe ndubashake hazigara igihe uzotera imbere bose batangare de batawukigwe yo man. Funi R9. So hariho iyindi ndirimbo yawe yitwa I'm so easy. Ndibaza nuko nyene. So muri rya ndirimbo washatse gutanga inyigisho nyabaki, washatse gutanga message iyihe ku bantu bariko barayumviriza? Okay, thank you kwa nabimbaza. Bon, Jen badravye ko ndi easy. Nuko nebonye ko ndi easy. Ha message nayo nuko message novuga nuko message irimwo nuko uba humble. Yeah. Atakwigira ibintu byinshi atahorashika. Yeah. Nico tubana cyo bati bon. Kwere nanje kunimereye. Bon kabasi mvuga ati I'm so easy. Yeah. Nuko navuga ati ndi humble. Yeah. Kan nikindi brand. Nikindi kandi nimba naravuze ndi proud yuko nabona naravuze. Me ari nikindi kintu benshi bataramenya. Hari nikindi kintu benshi bataramenya. That's ko hari benshi usanga nk'aba artist la majorité des artistes usanga bafise management. Bafise management ari gukora bo bisanzwe. Ariko je ico no kubwira cyo nuko je ata management ifise.
So R9 kubera iki rero ata management ufise Bon. warabuze abakumanaginga canke ntavyo ushaka tu Si ukuvuga ko nabuze amanaginga gusa ico nokubwira coco Yep. were kuri iyi ndirimbo ya were kuri iyi ndirimbo kuri non stop Yeah. I'm so easy this is my style yeah. Jesus nije nimenye Uh, ya urumva nije nimenye ha uburyo bwa studio nije nimenye urumva kuvya bambe no kwandika nije nimenye narimwe nterereye idende kubwira ya ariko urabikora neza none basi muri wewe nta uriko urabwira iki abantu bakora dukurikirana nta management ushaka canke uravuga ati umuntu yumva ari ready kuza ku managinga ari tayari ndahari nta kibazo twokorana bon just ukuvuga ko ata management nkeneye yego management irakenerwa urumva yego management irakenerwa gusa management ahantu ikenerwa nuko management ahantu ikenera management yego irakenerwa gusa nanje nubwo nkora hari nanje ntoshika ata management ufise gusa ndazi nanje management vraiment nico nabwira nk'umuntu wese ari ready ashaka ko dukorana karibu je nta kibazo karibu aze dukorane kandi igende fresh none R9 ko tubona uri umuririmbyi mwiza indirimbo zawe zimeze neza habuze iki kugira uronke iyo management habuze iki yeah bon je sinzi gushika n'isantu uramenye icabuze wapi gusa je gusa that ni am so easy novuga ko yaje vraiment ndi mu struggle menshi nara struggling sana urumva je brand burya bavuga ati n'umu artist atanguye n'umu artist atangura atunge haragera ahantu aburana agafaranga kugira haragera ahantu aburana agafaranga kugira agende aburana agafaranga ka déplacement kugira agende ku radio par exemple ndashaka kuvuga ati okay ndashaka kugira budget FM ariko ndashaka kuvuga ko ego ndarekodinga indirimbo ndarekuye urumva ndarekodinga indirimbo ndiritse mu za cover ndarekuye urumva okay rero okay indirimbo irasohotse rero urasanga kugira nk'akanoti ko kuja basi nko kuri radio kuri promoting ukabona wapi ariko n'ikindi kintu ariko hari n'abandi usanga baneglige batazi n'ibyo barimwo urumva basohora indirimbo urumva bakora audio na clip byamara kure yamara kurisha ku rubuga akicara ati biraheze yani urumva sino kwicara agasharinga amaze gusharinga akaba ati biraheze ibindi bizokwikora R9 uhejeje kutubwira yuko hari abaririmbyi umenga ntibazi ivyo barimwo umenga ntibazi ivyo bako barakora genre we waheruka arakoze indirimbo audio video agaca yiricarira ngo ngo je ndahejeje ibisigaye bizokwikora none wewe nka R9 nk'umuntu azi ivyo arimwo nk'umuririmbyi kabisa azi ivyo arimwo wewe muri ico gihe uhejeje gusohora indirimbo ucukora ikindi kintu je vraiment je ndagerageza urumva je ndagerageza basi nyiruka nkapambana urumva nyiruka ndakonye nyiruka ngikoshowe kose kugira ndegere promotion ndagerageza nkagira koshowe kose kugira ndegere promotion mbere kuja ma radio nkagenda urumva nkagenda basi nkifata nk'umuntu asanzwe sinigira nk'umuntu azwi sigenda avuga ati ngo je ndazwi ahana urumva je avuga ati je ndagenda ngaramukanya bati sawa boss mumeze neza je mu upcoming nitwo kunuku urumva je vraiment ndi nyonge charuka imeze kunuku je nikomeze je ubuzima je sinzi kubanza kwicisha bugufi kugira yani kwicisha bugufi bakubwira ati kwicisha bugufi niyo nta yani nico kintu kigupushinga kigutuma utera imbere notishije bugufi ukishira hejuru
uzotera imbere gute nothing so nikiye kintu uhanura abandi baririmbyi ija kubera hari abaririmbyi nkuko waruhejeje kubivuga babona umenga baravumye barahejeje ugaca usanga n'abajournaliste bako barabarondera kugira babasabe ibiganiro baragaye iki niki bakanka kwitaba bakazavuga ngo ngo jewe akabona nyene umenga yarahejeje abo bantu bo babwiriye iki nakaye kajambo babatekerera bon je nkabo akajambo no batekerera nibo jenshi ndabwira ntibabone ko baba bara traininze jenshi ndabwira coach umujournaliste bavuga ati umujournaliste niwo muntu wa mbere guteza imbere kandi niwo muntu wa mbere asho kugira ko ashoboye kugira uzimangane ukazima yabwira n'ikintu cyo nababwira bareke kugara vraiment bareke kugara vraiment nibareke kugara babitabe n'abandi baze bakore niba nkande nimbari nkande nimbari nkaho uvuze ati ugiye kurondera naka for example dramati ndashaka dukorane canke muhoza ndashaka dukorane urumva ndashaka dukorane ikiganiro ati fresh nimbari dramatique murondera ati sawa muga je bwa je kumeje jewe ndumu just singara jewe je ndumu yene je kunmeze jewe jewe mbwiye ati ndashaka tuzokorana ikiganiro ati ndashaka akaganiro ati nta kibazo tuzokorana urumva naye ikintu bazo kukwaza ati none ukora canke mbwiye ati nkora hana ati nkora hana nasha tuzokorana ikiganiro ni sawa muga jewe from mbabarira just amenyere muga jewe ndaba aho ugeze nimba bafise nk'ababone nk'abangaya sinize kuvuga nasanga nimba uriko uratera imbere nimba ufise nka